uno musi ni vendredi bakunzi bakaye no musi akaye kararyoshe no musi twagasangira vraiment ntimugire ikibazo hama nagomba kubabaza mumeze neza mumeze gute mbega je meze neza kanivyo namanda yipfuriza igihe cyose ariko no musi muhava mwiyumvira ati pame no musi tuza kuganira iki uno musi harura uno musi ni J-4 hari ikintu hari ibintu bimaze imisi mubona ama publicité baguma bashira ko amashugwe hirya no hino impuzu ibirato gurira umukunzi ntumva nje ko ari byo urimo ntumva kuri Saint-Valentin twakuze twumva ndakivuze urumva kuri Saint-Valentin twakuze twumva ngo numunsi mukuru w'abakundana ariko hari ibintu kenshi dakunda kumenya mwaba mwumvira ati ama media yavuze ibinyamakuru by'amavye bivuze ati kweri kugarukanye ibyo bintu guys hari ibintu tutamenya inyuma y'uwo munsi mukuru hari ibintu byihishije kandi bitaya byiza ugasanga byahitanye abantu kanaka cyangwa ugasanga benshi barabiguyemo batabimenye alors no munsi cyo tuzakuvugana ubwire mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe ntega amatwi akanyama udepose hasi akamusterishire hasi agafana ka orange nimba kabonetse ushire hasi ugumana nanje a tout de suite. Alors no musi abakunzi banje nabanzaniye umutumire adasanzwe benshi bari baramuntumye vraiment mutuzanire kukayi uno musi rero yahashitse kugira ngo aducira akarongo reka ndamuhamagare ubunyene tutaravuga byinshi bakuzo kukayi mwamubonye reka ndamwakire nukunyene bari bakwiye kumwakira mu mugwi w'abaimohiste ngaha mu Burundi kuko aratwenza cyane akaba yitwa Beni le sexologue. D'accord. Ngira ngo byumvise. Ndamwakire ngaha rero kandi mutega amatwi n'umusi turaca karongo. Karibu kukayi. Murakoze cyane. Turaryohewe ko hashitse. Plaisir partager. Bampere yambisha. Ndabaye yambi via Pamela. Murakoze cyane na bonane kuri mwese ribaza ko benshi taribwavugane ariko bonane ku bafani banyu no ku bafani bacu no kuri public cible no ku barundi bose. Nibaza ko baryohewe cyane. Karibu rero twicarire. Murakoze. Ego. Voilà. Alors, umutumire wanje rero Beni le sexologue ngira mwamubonye tuza kuvuga kuri cakino twavuga naki babwiye ubwa mbere kuri Saint-Valentin nituvuga kuri Saint-Valentin tuza kuvuga cyane mbega niya henyifato umuntu agomba gukora kuri Saint-Valentin nivyahe atagomba gukora kuri Saint-Valentin nivyo tuza kuvuga ahanini ni iki cyo gukora ni iki cyo kudakora niya henyifato nziza tutajane na nyabahuru n'ibintu tutazi dabo kwanza reka ntaravugana byinshi Beni Saint-Valentin mbona yatangiye kutwira yumiwe ayise byinshi avuga umva Saint-Valentin twakuze tuyumva je ndibuka ko kera twumvise ngo Saint-Valentin hariyo n'udukete twiga mu dukete tw'urukundo je sinzofana zibagira ari umwana bafashe twiga mu gatanu wangu ngo ariko yandikira gakete umwana twigana urumva ngo naragukunze ngo waho urankunda urumva ngo bere yashitse ugasanga abagenzi babigize nshaka kumenya ivyo arivyo kubera twese turahuruduka kandi rimwe na rimwe tubivuge d'abord Saint-Valentin nibiki bon ni bisanzwe abantu peut-être no musi babimenyereho cyo kimwe d'abord Valentin avant yuko aba umusa yari umupatiri burya la fête de Saint-Valentin ni fête de l'église catholique normalement ça prend origine de ça Valentino yari umupatiri yitwa Valentino yari mu gihugu cyarimo ingwano cyane muri Europe hanyuma ico gihe umukuru umwami l'empereur aratanga itegeko aravuga ati sinkeneye ko mariage aba muri iki gihugu nkeneye yuko abagabo bose abasore yose ija mu gisoda kugira hariyo ingwano mugabo we waravuga ati jewe mu byo nahamagariwe mu byo nahezagiriwe nuko nigisha urukundo rw'abubatse nkategura abafiance bavyitegurira abafiance voilà nkanahezagira mariage zabo kugira baba marié c'est ça en fait l'origine ico gihe rero wewe yavuze ati mu butumwa bw'Imana yampaye imbere ya l'empereur n'imbere y'Imana hariho nobeyisa kusumvya wundi malgré itegeko rya malgré iryo tegeko rya leta ryaje yuko il faut guhagarika mariage uracara bandanya
yigisha abakunzi baza ku isengero bakeneye kubaka, akabigisha urukundo rw'abafiyanse n'urukundo rw'abantu bubatse biratomowe, akanabahezagira mu mangajuma yabo. Niyo rero l'empereur yaciye afata itegeko, baramuciye umutwe baramwica. Uyu mupatiri Valentino. Hama rero l'Église catholique imaze kubikurikirana barumva ko yiciwe une mission noble, yiciwe l'amour de conjugué, pas l'amour y'ibindi bintu byose abantu bita, yiciwe urukundo rw'abantu bubatse, yagwigisha kuva bagitegurana akabahezagira akagira voilà voilà. Niyo rero l'Église catholique yaciye mu canoniza comme un saint que le jour de Saint-Valentin on célèbre l'amour des fiancés et des mariés, de kuvuga l'amour des conjugués. Donc urumva ntaranaja kure uragaciye kwa karongo. Saint-Valentin ni umunsi mukuru w'abafiancé n'abamariye bafise umugambi, urumva oya abafiancé bafise umugambi wo kutwara no kubakana n'abubatse catégorie claire. Oh copinage, oh dusohokana, oh sumunsi mukuru w'abahabara kandi bema ico rero kandi kibe clair. Umunsi wa Saint Valentin n'uwo munsi w'imihabara cyangwa uwo munsi w'udukope copine rero ribe clair. Muntu uzoba traité nk'umuhabara ku munsi wa Saint Valentin, ce n'est pas ta fête. OK, ce n'est pas ta fête, qui est clair. Abagabo muri marié, les cadeaux za Saint Valentin c'est pour ta femme, qui est clair. Marié, abagore mu bimenye bajye ba point focal mu fils à l'extérieur, ça va, c'est umunsi mukuru wabo. Le umunsi mukuru wa marié, uvuga c'est ton mari qui doit avoir le cadeau, qui est clair. Abakobwa rero muko mwamiyararaza ngo amakado ku mastati sigwanyu ngo nindazosohokana deja uri kuritabariza ngo uzo gusa na ufise we ta ufise rero zo kakwitabariza n'umunsi mukuru wabemeye gufata risque de donner leur vie dans l'amour. Mais si toi tu es toujours libre, tu n'as pas encore pris le risque, on cadonne celui qui a pris le risque. Kabisa, tu es clair. Hemwe uyo nababwiye bakunzi bo kukaya ko raca karongo aba mu nyuma vyarevuriwe abashinwa baci babishiramo commercial dubi vy'amakarte dubi vy'amakado dubi biki donc ni yafata l'empereur de fête de Saint-Tété ikifata l'empereur de fête commercial nico gitumubona baguriye amakado ko ari kugira bagurishe business ora abashinwa turazi ko arabate saba kiriso cyane mu nyuma muri Europe ho barabizi kubera c'est une territoire catholique uravyumva muri Canada ho barafata ni konje donc umunsi wa Saint-Valentin n'umunsi ukomeye gose ku kazi barawufeta mu magarderie bagarda abana baratuma ko abavyeyi donc ni kintu kubera yari igihugu gifise na histoire catholique donc bagumanye iyo saveur. Mugabo muri Afrika rero bica biraba rero corrompu hazamwe vy'abashinwa nibo babaciye afata territoire commerciale cyane urumva ubunye Saint Valentin babona les cadeaux ntibabona le fond ya la fête. Niko tubizi nico gituma rero ndabivuze benshi bararira bagatuntura umutima rero tudafise umukunzi voilà donc gasanga nuko rero nibaza yuko umunsi wa Saint Valentin n'umunsi w'abafiancé n'umunsi w'abari marié kuba jeune bataragira mariage ibo umunsi ukwiraba ingeso bamwe ibo umunsi ukuraba inyifato gira ibo umunsi ukuraba kuri umuntu uguma rega ari ababire ngaho guma bakunda akoga bose umengo muri ecclesia genewe bose mwe ni muri universelle mweje ugasanga wewe kadonze gucyanye wewe no ukunda bose hari n'abakobwa ngaho ashaka gutangura kwimenyereza abagabo abandi ibiki canke abatipe bagize none wowe uzokwiha umubiri wawe nka seri tabari imbabara we ari imbabare z'urukundo wumvise ziriho ngaho ku munsi wa Saint Valentin. Donc on doit chercher des cadeaux à tout prix. C'est ça le problème. Ce n'est pas question de cadeau, non. On donne le cadeau à celui qui mérite, pas à celui qui fait trop de bruit. Baziga gabene ngiye kumviriza la fête de Saint Valentin numva umengo ni nka kujya abashinwa cyo mugani wa ba commercialiser la fête de Noël. Voilà. Et non, il y a pas Noël.
Yeah. bashobora gusanga mu bindi bihugu batanemera ni yezu babona ko ari amakado bakamanika amamuzeya Ego. kuvuga no nibi nibi yego ugasanga nta na sapé de Noël ya yezu yavutse. Ce n'est plus l'anniversaire de Jésus, c'est question de cadeau. Ivyo kandi hari ibihugu vyamaze kugenderamo ari umugirwa mwiza wanashaka kugurira mu muryango. Nibaza ko abarundi bari hanze pasi baragira n'agasabisho akaja mu misa base déjà ça mugabo ari abandi ari purement commercial ari purement familial. Donc nga mu Burundi wacu rero pour être clair avec cette histoire, la Saint-Valentin ni ku bantu bari marié, ni ku bafiancé bamaze kushinga date à leur mariage bariko ravyitegurira. Abakiri muri cheminema muracirondera muracamenyana kuri Saint-Valentin mwebwe izabere ni murimwo mwe ni murimwo abari video genda uca amahera ukore mbyabo wese ivyawe. Donc si vyawe hazogera ivyawe kuko umunsi mukuru wa Saint-Valentin wamaho uzokwamaho. Donc c'est déjà ça. Donc purement simplement c'est l'amour authentique dédié à des personnes conjuguées. ntaragutakaza aho nyene uhejeje kubwira ijambo aba jeune donc umeze nka waducira akarongo kubera twahora tubijamo tutanabizi tutazi nuko ari ibintu bijanye n'ibiriri ya la sainteté mugabo je naninzi ko numunsi mukuru w'abakundana abakopine n'abakopana n'abake bose wanashaka kuri ivyo nyine ufashe vy'abakopine ibintu twese twacimo tukiri bato kandi twari tubizi yego kandi n'ubu rero nibaza ko bakiri bato bari ubu bari très virulent kurusha kijya pikiye ciwacu urabibona aho hose ubona nkunda gwakarorero rindira uzurabinda zizovyagwa n'abajeune muri septembre yonda gufatiye aho muri novembre nico nyene fatira aho kiri ngaho narumvise umuntu je hariho n'uwigeze kubivuga ati rega les statistiques zirahari les jeunes bavyara muri novembre yo nanati bakunze wako kaya ananazi n'amatariki bavyara amezi 9 muri novembre yabivuze uko nyene ati inda zihatwarirwa abantu benshi barahatikirira kukutamenya umengo numunsi w'abajeune wo kugira ubuhumbu wo gutwaza nyamanda wo kugira gute je sinzi ko arico wovuga kuri aho afite ikiba kibangiye ikinya hoba hariho n'ama statistique azwi kugira ngo abantu bariko batwumviza byumve ko atari ibintu byo gufyina ibintu bikomeye wewe nkunda gw'ibiharo bisanzwe urabona nka Saint-Valentin isigaye menywa n'abana bo hasi adolescent hasi chine hasi kandi nuba afise udukopine urayibona kandi ujya munsi bazogira tendance urukundo rwose rudafise engagement conjugal ni sexe nuko gasubiremwa ko kandi urukundo rwose rudafise un engagement conjugal de mariage bicaye mu busambanyi bwinshi bicaye mu guhuza ibitsina cyane ugasanga rero ko guhuza ibitsina cyane ko umuntu atagira engagement bica bija ko bica bija mu kungene capacité yiwe nukuvuga yo kwidoza yo kwijera iragabanuka kubera aba yashushe mu bwenge agashwa no gitsina hagacaba niki intelligence de se protéger ikigabanuka nukuvuga ubwenge bwo kwikingira kuva ko yokoresha agakingirizo nibiya bikice duizonda wari kuravuga rero duizonda kubera iki harimo pression ni Saint-Valentin harimo pression ndamusohokana harimo pression namuguriye agakarte cyangwa agakado urumva finalité none no mu vyogenda uko biratomowe hagacaja mwico nkunda gwa nk'ibiharuro uno munsi sero ibiharuro bimaze kuba abakora muri domaine ya santé sexuelle reproductive barabiyize muri cadre ya PNSR uno munsi l'âge ya mbere basanze ko abana bagira ko ama rapport sexuel ni de 9 ans kuduga 9 ans muri presse les la fois passée au Burundi ivyo ni biharuro vyo ngaha mbere vuba bizuba publier wanashaka nukuvuga yuko ubu abana ba mbere bakora rapport sexuelle kuva kuri 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans abo ntibafashwe ku nguvu oya ni consenti entre muri presse les abaye umwana yavyaye ya 11 ans 12 ans izo ni kajya muri presse les nawe ugenda kubaza baca baguha abo nabamenyekana duga ruguru antu uko turi Bujumbura duga ruguru babeshwa n'ivyo bintu ugasanga nuko uno munsi umwana atanga rapport sexuelle kuri 12 ans 13 ans kuri 17 ans azoba ari umumama uravyumva cyangwa umupapa uravyumva alors rero ikintu kibabaje kiriho nuko iyi Saint-Valentin rero kuba jeune bose ni fête iri très dangereuse kubana ikintu cyo kugabisha rero ikintu cyo kugabisha si rofu ujya munsi wa Saint-Valentin umugaranira umwana wawe muhira kibe clair
umuhungu canke umukobwa amaze ku umukobwa sirito kwere umuhungu kurondera amahera abwira iki ntawe ubizi ashobora kwaduka prise il faut être vigilant avec ça urabibona donc je nobwira abajeune ujya munsi suwi wabo iba ari umunsi ukuraba ahubwo bifate kuko ubuntu bagwaniye barashaka kubutakaza muri faiblesse y'irya fête ya la pression y'abagenzi araja ku kazi ku ishuri hewe je ndafise akamape na Cedric uja he twege biradukora abakobwa agaciro karisha ari kiwe katamuhamagaye ubenshi basigaye bishima urabibona kaba gutyo kasese ka kesi urabibona genre hama agaciro ko atamuhamagaye cyangwa zewe no musi soso bagenda gute dosanga nuko abana bagiye muri yamvayisemo hama ikindi naco Saint Valentin je nyanda bivuge kuri circuit ngahe Bujumbura aba bakobwa bonshanya n'abandi bakahamagarana ku bubare ati koroka turi kubona imanje manga bitatu tubwire hari abagabo banye nabi n'abagore babo bishobora gushika turaza kugaruka ko peut-être pour thérapeutisme hari abagabo banye nabi n'abagore babo hari abagabo ngahe Bujumbura bazi circuit y'abakobwa bahamagarana n'abandi kugira baronke aba point focus umengo ni babaro bapomoye uravyumva gasanga aragiye mu kabare arafise agakobwa basokana agacambye ati hamagara n'utundi nka dutatu uribona bagaca baza ari nandi batipe nka bangaye bayitatu umukutu umukwe niko babyita ni batayo waruzi voilà ubu bunye matene yarivuriwe je ne suis plus actualisé uribona ugasanga rero certain moment aramuhamagaye araje bagira basangire kuri ivyo bintu ugasanga rero kuri Saint Valentin umuntu w'umugabo yirigwanye nabo bakobwa bo hanze uribona kurushukere kwirigwana n'umugore wo munzu jewe ntabonzi mugabo uyo mugigwa uriho urashaka ko rukura nategurwa nusoma à quelques temps de Saint Valentin alors rero nibaza yuko pour l'instant nagenda bivuge ndabisubiremo J-4 nagenda bisubiremo ndabivuge ndabisubiremo wa mukobwa uzoja kwakira cadeau canke amahera y'umugabo ari marié tu es complice du vol qualifié ikozwe n'umugabo yasesaguye itunga ry'umuryango kugira guhereze wewe hama gukorompe wa muhungu uja kurondera umugore w'abandi kugira azoguha amakado n'amahera kuri Saint Valentin musokane nk'umuhabara uri complice ya vol qualifié y'igisesagura ryakozwe isesagura ry'itunga ryakozwe n'uyu mugore tuvuga ibintu uko biri kuko akabi gasigaye gakorwa ko mu normal ari anomali urabona n'umukuru w'igihugu amaze imisi akoma induru ibintu z'ama infidelité urabona ko ari objectif yaguruka imiryango besta kuko imiryango itameze neza pame n'iterambere twose oublié sinzi ico si kintu twenda dukoma imiryango nico gihugu rero je veux vraiment ko utugira prise de conscience uribona kuko ari ukuntu ikintu le mal irikira ba normaliser hama ce qui est normal bari ko arakimarginaliser alors nkunda gwa karorero umukobwa asokana n'umugabo ari marié aba détruit à triple dimension nk'ubonye nama nabaje abantu umukobwa wo hanze cyangwa umugore wo hanze n'umugore wo munzu wibaza ko ari uhe baryamana kenshi gusumvya uwundi n'uyo mugabo n'uwo hanze cyane n'uwo munzu usanga ari uwo hanze ibaze rero umukobwa wo hanze aryamanye n'umumariye nukuvuga yuko wewe bagushira kuri fréquence de rapport sexuel irengeye y'umugore ari marié ukiri umufiye nukuvuga yuko wewe ton esprit conjugal iri corrompu et blessé hama gatusanga un certain moment ejo nuzoba sensible y'umuhungu akubwira ati nzanye tushire hamwe tugire mariage kora waramenyera ibintu biri exe nibaza ko cyumvikana byaramaze urumva byarakikutse voilà nico kimwe no ku mutipa sokana n'umumama n'ububatse nukuvuga yuko agira fréquence de rapport sexuel z'umugabo ari marié kataraba marié son esprit y'ukubakira ba insensible corrompu ejo nazoza kuresha umukobwa mu fiancé urabona bagira intuzeya ugasanga rero nuko iyindi dimension ya kabiri afirako ni dimension yo ku mubiri urabibona nubwo ko ku dimension yo ku mubiri aca tangura guforsa kushira umubiri kuri standard irengeye iyo yarariko kwambara neza kuba séducteur kuba séductrice urabibona uzora n'amahera yose aronka aherera kuri ivyo ariko usanga yokoze n'akagambi gashaka kumuteza imbere moi je toujours dis aux gens muri style zo kwambara soyez simple mugabo de bon goût voilà soyez simple mugabo de bon goût nene birafasha hamicanye maragira merezeko ubuzima amaraporo sexuel umuntu agira ava mariage nana hasasaniye nayo mu rugo
ntibazobabesha ivyo wakora wiyiba ntibisa n'ivyo ukora uri mu mategeko hari ikintu bita pame l'esprit qui anime les rapports sexuels esprit yanime les rapports sexuels zawe uri umuntu marié usha simwe ni uri marié wari ukora bimwe vya kera mu kageto ugacumuga hewe nyaruka tukuyaje ababanyi bakubone cyawe so kugeta weye ibintu vyo kuyiba ugacumwirukana nko kumengo n'umunajeje ahejeje ikivi ugacumwirukana mugabo muri mariage suko muri mariage muraheza sheri agatoki kahiye mugafungura mugasura mukaruhuka icyo ni jambo arabihejeje byose bashahi mbugitike bamazi jewe nyimba nza gusigara ntavyonzi kuri Saint Valentin rero mwabagabo ikanarize ku bagore banyu mwabagore ikanarize ku bagabo banyu basi pour une fois kuri Saint Valentin ntiyegeranye mwisonere mubeho mu munsi mukuru comme il se doit. Ce n'est pas la fête des infidèles, c'est la fête des fidèles. Arakabuze. Alors, avant que nja kuba kwera unye twe tuvuye kwa jeune, waruhejeje guca karongo kwa jeune, ni giki nk'abavyeyi basibukora kuri abo ba jeune bafise muhira. Batangwe kwegereza iyo myaka adolescence ni étape umuntu adashobora gustimba kwa. Mais umuvyeyi ukwegera umwana amaze kugira 17 ans 20 ans canke ki bogira iki avant que shikira kubakuze naho turacari kubana icambere imbere yuko nigisha imbere yuko tubwira abavyeyi stratégie à faire je nashaka tubanze duhindure mentalité y'abavyeyi bafise no munsi kuko iyo mentalité ihindutse action chaziza sinzi kurabibona bibaye débloquer ngaha hari akantu je kanyica kajya kana bavyeyi mwese mwaba mufise ngo ekaha ngo yo ngo nta mukobwa wanje aja mu buhumbu ngo nabakobwa bako banaka tangura rero ujya mukobwa wacu ujya musore wawe uzi yuko biranyice uzi yuko utigera uvugisha hamugaca wishiramo ngo numumarayika ibyo ni kosa ryo ku muvyeyi waramuguriye smartphone bafise mura connection igira amaze kugira abagira ubuhumbu alors wewe wa muvyeyi wewe rero debloka mu mutwi wawe ngo umwana wanje ntavyakora ni vy'abana bo kwa banaka urabizi ko bavye ndabo kwa banaka nawe ufise expertise mu nziwe donc abavyeyi je dirais ce n'est pas question que il est important comme yagana abana banyu il est urgent quand une urgence ifise alarme ya rouge kugira ujya mwana wawe wanze umenye ivyo abona ivyo yumva ivyo afise ivyo abayemo kugira umenye ico umufashako hama aferi ishobore kubandanya reka tugene kuri kategori y'abubatsi babandi babigenewe muri ya kategori Saint Valentin ivyemerera none gasha ben none Saint Valentin mu rugo mu bubatsi niyo gukora uwo munsi no gukora uryo munsi le 14 février hama ikazosubira le 14 février 2024 hama muri 2025 oya bo ikintu nakubwira we gishasha muri emission ico bavuga nka akantu gashasha bokorerako siko Saint Valentin kuba marié nibabera karyo kukwevariwa 3 attentes murindiraniyeko de 3 attentes za 3 attentes ni kuvuga iki les attentes ni kuvuga ivyo urindiriye ku mugabo wawe n'ivyo urindiriye ku mugore wawe kugira uvuga uti elle me satisfait cyangwa il me satisfait biratomowe ni ibintu bitatu abagore bose ikintu ashaka kubabwira kuri Saint Valentin ibintu bitatu umugabo wawe aba kurindiriye ko kugira yumve ko ari umugabo akunzwe kandi yubashwe ko twese twarabirahiye bazurindire oya navuze ni kwevariwa yuko mu buzima mubaye ubuzima mubayemwo yuko ivyo bintu ubimuha biratomowe wo kuri Saint Valentin kuba bubatse ni moment de renouveler de réajuster ou de compléter ce qui manque. C'est ce que je veux dire. Et kuba marié. Akaryo kukunagura no kugarukana kanovera kuburyohe bw'ico mubakiyeko sinzi ko bitawuritse. Alors ni rero gifatiye muri ibintu bitatu. Umugabo mu rugo hage ntibazokubwira umugabo wese mu rugo ikintu arindire ku mugore wiwe ibintu bitatu bituma muri we yumva ko akunzwe kandi yubashwe. Ubwa mbere nukuba afise umugore wibanga abagore barakunda longolongo y'ibintu byo mu nzu gushaka kuba uvuga
mu bagenzi bawe ku kabare yiye muri club uwo mwarijukiye n'amasiporo urabona uba muri kuravuga ivyo mu rugo urabyumva n'ibiki urumva ugasanga warasanzaje urabona kuba umukenyezi no kuvuga umuntu akenyeye afutse uri umukobwa wawe ukenyeye amaguru yawe n'ibindi bihimba vyawe gusa mugabo wubatse ubukenyeye ubufutse n'umugabo n'ivyo mu rugo kenyere gitenge canda donc ugasanga rero hari umugore uzosanga ari kwije ku mubiri arambaye neza mugabo urugo rwiwe ruri gusa bivanye n'ukungene yamare ko aravuga umugabo wiwe yandagaza biratomoye umugabo rero cambere ashaka umugore n'umugore afise ibanga ica kabiri umugabo akeneye ku mugore n'umugore atagwiza les problèmes mugabo agwiza les solutions uvuga yuko tuko dufasha abantu kugira ku munsi wa Saint Valentin baronke ico bita cliché d'évaluation cliché d'évaluation ariko muri communication uzosanga abagore benshi bamashaka kuvuga ingorane nico gituma abagabo birirwa mu kabare kubera nta kiyago kiryosha urugumuzana wamushaka kuzana ingorane hari n'abagore muri moma iryoshe y'umugabo basi yakreye umengo aronkemo opportunité yo kuvuga ingorane none tuzogerwa ryari gasheri urabona n'akamomado detente twasohotse twagiye Bugarama ugasanga turagiye turicaye tuwasi nakeye narishe na reserve hotel hama twicaye tugoroye amaguru ngo mbesheri ngo hagere ngo nari ndavyibutse ngo mbega wajya muri mariage ngo hari umugore yakuguye mu nda gusoma ukuntu none karacingani no muri momado detente uzuri ingorane tuve ngaho Bugarama dutukanye twari tugiye kuryoherwa aho nanze akarero ko ngaho hafi urabibona reka kuduturira alors umugabo rero arakeneye no mu buri gestion y'ibyo mu rugo umubwira uti sheri hari ingorana na basi wajute ko ati nari niyumviriye solution utange solution c'est vrai ko umugabo afata ijambo rya nyuma mugabo nta mugabo azopfa yarafashe ingingo nziza mu gihe ari espire n'iciyumviro c'umugore ndagisubiremo nta mugabo azopfa yarafashe ingingo nziza mu gihe itari espire n'iciyumviro c'umugore ubawe mutama kiri clair none igihe twaremwa umugore bamuremye igimana imurema yavuze ngo ngira ndeme umugore yavuze ngira ndeme umufasha none je suis du pasteur mbwa turasoma ngira ndeme umufasha no kuvuga agufasha meme no muri réflexion donc c'est ça none bavuze ngira ndeme umufasha nuko umugabo quelque part hari yanatishikana hari yanatigeza none gabagabo kubera iki mugaraga boss kubera iki mugara umugabo abicari igihe afise umugore witeka je souligne bien witeka icya kabiri bambi cya gatatu urumva icambere umugabo akunda umugore wibanga ubwa kabiri akunda umugore par rapport à des problèmes bafise amwinspira les solutions biravyumvikanye hama ubwa gatatu umugabo arakunda umugore amuha neza sishatse kwinjira muri detail ukuze yacumvise apana ngo urumva rero ngo rero ko twashwanye nambara jinisi ni sentire 8 weye ugasanga nimwe nibyo ni bitatu ibanga amufasha amasolution amuha neza ku bagabo ibintu bitatu umugore agukeneye ko mutegezwa kwevariwa ku munsi wa mariage ugira yumve ko akunzwe kandi yubashwe ko kuri mariage twarabirahiye twese nzogukunda ndakugira iki ndagusonera kugira rero numve ko nkunzwe kandi nubashwe ibintu bitatu umugore akeneye wa mugabo utegeza kwevariwa nimba utarabikora basi kuri Saint Valentin uvyatse kugira bizoguma pour toute la vie icambere umugore arakeneye urukundo ruri intense bro nimba vraiment wibaza ko gukunda umugore ari ugutubugabo par contre kudakunda umugore n'ubuza kibe clair umugabo atiga gukunda umugore ni tendance vers kubimbuza on a tellement d'intelligence yo gukunda no kudraga imyabara mais on n'a jamais développé l'intelligence de renouveler l'amour qu'on a sa femme cyakabiri umugore akeneye ni protection mu rugo protection wino protection
Oui, no musa. urazoraba umugore si tu veux mu rugo naho umugabo aba aryamye hariya mu cyumba cya ofo umugore ariko atekera hariya mu gikoni inyuma ari santa sécurisé kubera il y a le corps de l'homme dans le foyer. Yego. Bien clair. Protection physique, protection financière, protection dialogue. Cyane basa kumve ko agufise. Urukundo gukingirwa kuba protéger biratomoye. Ubwa gatatu umugore arakunda umugabo aronderera urugo. Aronderera urugo. Hari ikintu sexuel mvuze jewe. Oya. Aronderera urugo. Aho hanze bacakubwira ati ngwino. Aronderera urugo bizana mu rugo. Ucu urondera kabe umugore nakeneye kurondera ama miliyaride mu rugo kugira abeho. Non, le peu que tu cherches, c'est pour le bien de la femme et des enfants. Ico kizotuma mukukuyiha azarimba nje nishongora mana yanje nje kuguke azayishongora. None wewe ntumukunda. 2 si huri muhira. 3 nivyo urondera bisesagura. Saint Valentin rero ibe kuronuvera ubugabo no kurevura ubukenyezi mu rugo. Nico numva notanga. Hari ico nokongera ko gabakunze nta nico nokongera ko ngaha harakivuze vraiment. Abagore arababwiye abagabo arababwiye. Ariko nani numva ko Beni Jesse nzi nyambari seminaire jena nayo yemereye bakunze ko kukayi yuko nzobagira seminaire. Uraziga pamage zorabe. Ingorane uravye ububi uravye les crises ziko ziramenasura urugo no munsi. Il faut ko abantu tuza turavuga ukuri. La fois passée tweko turavuga ibaze abantu ni kiganiro twagize la fois passée kukayi muze kukiraba. Est-ce que mu rugo gutanga gusangira telefone ni sawa canke si sawa? Hari watubwiye ati ni nka grenade witurikirije ko ngo irakuripura neza na neza. Cha wiyumvira ngiye. Okay, urazi nk'umuntu avuze gutyo honye. Ni kibazo cy'amacaje no ba beneficiaire bacu batwubake cy'amacazanye ingorane. Urabibona? Jewe ngira ndagira sinonda kivuga ko cyane. Est-ce que abubakanye bobwije gukora abantu ba telefone? Hinge ndabwiye bakunzi bo kukayi. Umvise Beni atogenda kavuze vraiment. Ati ko kateje impari. Umwe ngo kareka mwese murabisangira. Undi nawe ngo oya ni grenade yo kuripura. Kuripura na je ntavyonzi. Urumva nkungize diagnostic yiyo grenade. Ngiyo gira diagnostic ya le contenu ya les écrans. Babita ama écran navyonzi. Ni kubera muri yo telefone nta kindi kiriho harimo ibintu by'ubushegabo n'ubuinfidelité byuzuyemo. Yanse kuyiguha nuko bazi ko ari ikintu akunyegeje cyo tuma byizana ingorane mu rugo. Bibe clair. Cyo kuripura émotionnellement, psychologiquement, ugasanga uratombotse no mu majambo. Mugabo jewe aho magaze ni clair. Je magaze ni clair. Nimwe nakubwira. Urazi ko umuntu yarimenyereje ingeso mbi atamenya n'ubwenge bwo gukingira urugo kubwiyo ngeso mbi. Nubwo bwenge ubukura kandi wowe uri muri yavayi mu mutwe uri yavayi mu mutwe uri yavayi urayibona nukuvuga yuko mu bisanzwe abantu bakanye sinumva ko bokwibana telefone ataco uyagiriza. Je telefone yanje wanashaka wa musheri wawe mwiza. Oya je wanashaka jewe n'umugore wanje nkunda cyane arabizi telefone yanje jewe nanda code heraba urambira icabona ngira gutya ukika ku WhatsApp message yose ndayabona ukiyabona urayibona nikubwira iki naco nikeka kandi nawede même ni telefone yiwe ndayijamo mugabo twige ni tugiye turabinira telefone. Donc c'est deux choses ce que je peux donner nimba ari kintu bibiri nimbuzi ko ukora ibintu by'ubuhumbu biciye kuri telefone menya uko nyene ujeri yo situation ukingira urugo rwawe akwa boko zigumana si ayo ma infidelité hava hose ava kuri izo telefone ntibaze ngo biva kure nta muntu agira infidelité agira ngo nyama isuka we mbega nabigiye mu gute ngo par accident hari ico bita ukiri ngaho nyene tukiri ngaho kuri iteme nyene ya Saint Valentin. Ndasabye Beni atubwire agerageze nimba yazi ama infidelité ama sorte d'infidelité aba kuri Saint Valentin. Oya urumva mubana
ari ikintu bita rindira gato tuca dufashanya turi kumwe ngaha turi kumwe nta kibazo rindira urumva hari bwa mbere hari ico bita infidélité émotionnelle mu rukundo hari ca kabiri ndaza kugisigura hari ico bita infidélité physique hari ico bita infidélité sexuelle hari ico bita infidélité économique infidélité émotionnelle ni ya yindi wamufise uwundi muntu atubatse nawe wo hanze wamugira je t'aime tu me manques j'ai envie de toi urubatse hama uwundi wamugira uwundi muntu wo hanze ati ndagukumbuye ndagukunda urabona ya majambo yari yitwa ko ubwiyo muwakanye hari ukuntu kure ya dispersa iyo deja ni infidélité émotionnelle yitwa infidélité uvuga ni muryamana mugabo mu vy'urukundo amajambo ubwira uwo mwakanye niyo ubwira uyo wo hanze yitwa infidélité iyo ni infidélité émotionnelle aho umuntu wese aca yiraba no afite iyi emission ni diagnostique kwa muganga uraba awuri icya kabiri hariyo infidélité physique infidélité physique ni ya yindi ufise umuntu wo hanze mwama musomana mugirana amakarese ariko ata sexe mugira wo hanze turi muri infidélité pame wo hanze mufise ahantu muhurira ugasanga uramugira udukarese uramukora ku makwise uramukora ku bisu wamumwambrasa mugabo nimugira sexe ori ivyo ubigirira uwo mu rugo gusa mugabo ukaja kubigira hanze iyo ni infidélité physique kiratomowe turi ko ndakumva bwa gatatu gacara infidélité sexuelle infidélité sexuelle ni babantu rondera muryamana bo hanze kugira wikura umusonga hamutaye muyiruri yarese biratomowe hagaca bari na infidélité économique infidélité économique ni iki na mahera yose yagenewe umuryango ujana ku muntu wo hanze kibe clair urinzi ugira ayo ma infidélité yose c'est qu'il arabaye dépense y'amahera kuvuga amahera wo bwiye kujanira umugore en totalité mukayajira kugira mwubake urayamanyura ko ukajana mwamwe kumuhabara mbere rige n'umuhabara ryambe ya menshi gusumvya uwo munzu hari wabiputse voilà donc pour dire yuko rero uno munsi wewe kuri Saint Valentin ntuzoba usanga umuntu yagiye muri zo 4 zose d'infidélité awe dusomesheje donc nibaza yuko kuri Saint Valentin numunsi wo kumenya ico udakora n'ico ukora muri bitatu navuze kwa marié genda mwevariwe bijya nimwasanga mufise mwana bibiri mu biryohererwe mu binyuramo akavere mu biryohererwemo nimwasanga atanakima mufise muhana amasolution kungene mwobibamo biratomoye ko numufasha infidélité rero nizo uno munsi wewe urabiye mission muri izo zine urihe hama n'ikindi naco mwabagore fais attention hari umugabo aja kukuvanga bikuvuyeko gasigure neza batuka abagabo babwira abagabo ngo nibo bavanga none abagabo bavanga ku biti seke hari yandi bagore birekura ubuye mu Burundi uvuze infidélité umengo n'abagabo nibo bagaciba none babikora n'ibiti ntibabikora n'abandi bagore w'abandi aho none umva ko le nombre d'infidélité d'hommes qu'il y a sera où il y a le nombre d'infidélité de femmes donc tu es clair donc alors gakabiri naho ikiriyo n'igiki hari ukuntu umugore yifata nabi mu rugo bigatuma umugabo badegute hagiye quelque part abagore nyandabwira abagabo bameze nk'abana umwana umundi ugaburira nabi kumeza azongenda kurya mu muhana kibe clair nk'abagore menya kutinegirija mu rugo hama menya kuyagisha umugabo atari misi yose ingorane biratomoye hanyuma menya kwifata neza mu rugo ube simple mugabo uryohe baza umugabo wawe ushaka gute hama wa mugabo nawe rero namwe babagabo iyo umugore yakoze akantu karyoshe pour toi menya kugashima n'ugakorera ko kugira umuryohereza kuko ari abagabo mengo si byo gushima gusa kuri Saint Valentin je ni style de vie de tous les jours gomengo ama compliment nivyo twose byose tubikora hari umugore ashobora kwigira cute umugore akaryamika abana akiri kare agaca muri douche akambara akantu koroshe kugira umugabo aze kuza basamusange ameze neza hanyuma umugabo yamara kwinjira umugore ahagurutse basamuhe yambi yumve kwa motama ibintu bigende neza ukazumva nakubwiye ugara umuryango mbeko utararyama wewe ntuzi
yikoze yimaze uci utangura kumita ngo umusiti nawe yarakurindiriye utashe 2h du matin yagumye yishaka amazi mu maso kugira uze kuza gufate neza uciye umutuka ati ugare imiryango turyame babireka kuzura samara be wibe ngakubera iki muri saba tu n'es plus même sensible warurindiriye iki uravyumva tugasanga rero nuko nibaza yuko akanyumano babwira biragoye pam kivuge nico gituma kukayi biragoye beni bariko barasanga kandi kukayi vraiment ni intimite basi nasangira kayi kuri Saint-Valentin mugabo musangira gakombe kamwe ana ari agatherapy yandaba muragerageza musangira karo agacipa muzurunga ugakombe kamwe canke akayeri muze murasuka kukanuze kamwe ubu uri kuragirisha sho ahari ikarishe nta problem wibaza nk'ubu basoze ngo kuri kiriri garden mukaje gushira kugira ari ngorane uri kutanga shoya gusa oya si shoya gusa ni twa turi babiri gapame ni twa turi babiri afite ikibabaje ni iki suko abantu bambona ikiba gikenewe suko bwo n'abantu bambona ikiba gikenewe ni imbuto ndagutera mu y'uburyohe parce que ndiko ndaza kuri table tureke na kiriri garden ni muhira iga gusangira basi mushije midi kwa mwarukaze ku mugoro wa musangire basi mu ndwi nimba mutaronka programme imwe raba basi umunsi musangire uyu munsi arura ku isaha nimwe biheze musangire ku isaha nimwe biheze mwiyongere mu créer intimité murabe n'ikiyago c'uyo mwanya ungene kiba débloquer twigishe hari cyo bita intimité à table rega table ni lieu d'intimité kandi ukungene nga kuri table vyagenze neza biradefinisa ukungene kuburi bizagenda neza mais aussi longtemps qu'on est absent à table tous les deux hariyo crise les obstacles hari ibintu bizovyuka hari bimeze nabi sangira kukanuze yakamye nimba tunywa kayi nsereva kuraku no munsi dusangire tutera ikinkuru tuyage dotu hanyuma uyo munsi intimité tangure à table gyurura amaguru yo munsi muyage kuri Saint-Valentin si tu veux rungika abana kwa mami ingorane iri he canke ma weekend Saint-Valentin uzoba ku mundu hagati basira aba weekend rungika abana kwa mami abana barakunda gusohoka bajenye kwa mami bo profise ba mami uravyumva ariyo batafise urabiwa kwa dafise murungike mugume muri babiri muhira abakozi uyo munsi bahagakonje bahe 10,000 baje gusireyinga baramutse bagenzi babo hama wugare inzu injya z'uyo munsi umukozi azo yazitetse raveye muzoshira muri microonde mushushe hama muri babiri murabaga filme muri babiri hewe mube libre mugabo wambara agatenge pourquoi pas akaboka mube tembere muri intimité hama uyo munsi mutembere muri nzu yanyu muruhuke mufatike hewe ruka urazi ko ari abantu barushe muri vie conjugale bararushe nyene barushe kubera kina détente bigiragira uyu munsi gira nuzeye hanyuma muba abantu iyo style de vie bayo ico kububatse kibico hanyuma ibe na opportunité yo kuyaga n'abana banyu araronke kuko biri ça prendra alors les 4 dimensions d'infidélité nizo pa harimo na zijya zo kuraba aba ex ico kiganiro narakigize gusubira kuvugana n'aba ex nimaza ko kiri muri zo 4 mais écoute moi j'ai toujours été clair avec ça j'ai toujours été clair si tu veux kubaka neza kingira urugo rwawe ivyumviro vyoza bituma uba virus itumira usambura kiri clair kiri karara mbira gute ko wubatse ukamuvugana n'umu ex wubatse n'umubayero wawe n'umuboss wawe buguma muvugana iki uguma urabu dustati twiwasa neza barako mu rugo bishaka gushuka ugasanga ico gihe hari cuka kibi ugacuga umurabu dustati twiwe ngena sireyinga tirotombe birambabaza ukungene imihabarara aba ex bazi amasokre y'umurugo gusumvya uko abo mu rugo bazi lesombi zabo bakunzi bakayi bakunzi banje vraiment nababwiye ko akayi no musikaza ko bakarisho karimo jinja nibagiye kubabwira ko karimo jinja gira mwabibonye nazanye umuntu yazanye imbugiti kebamazi imwe twiga tutazi ngo imbugiti kebamazi Jesse narinzi ko nza kuhasigara ofete nasanze ndi muri seminaire nibaze ko mwaryohewe rero alors mu gusozera numva shaka ko yavuze ibintu byose hagiye ku makote yose aba jeune twumvise aba bubatse twumvise numva reka agira ijambo ryo gusezera
icerekeye cyane cyane turagaruka ku jambo ry'ingo shabeni abantu Awe. basigaye bafise ubwoba ndashaka kuvuga biranyica ukungera abaseribateri no munsi bakwiza arangaje yuko erekana ko mariage iri nira umuntu agiye muri mariage biranyica ukungera abaseribateri aribo bavuga ko urugo ari suicide ari iki ari fado biranyica donc je nagenda kivuge kuva no munsi umuntu atubatse n'umuntu adakwiye n'umuntu ari yamuatiye rampi kiretse umuntu yebeye Imana hari ingabirana Imana imuha zo kubijera yakaze baje ku bantu nabo bari divorce iyo ni kairi ya part biratomowe muga ku baseribateri bose aussi longtemps que umuntu ari marié umenye ko ari byinshi akuruta hari byinshi akurushako kuko wewe ugana wigwanako bwarakurusha dimension yo kugira umufasha nta kintu kiryoshe nko kugira umufasha mu buzima nta kintu kiryoshe umuntu wese yubatse nawe yubatse nabi arazi icari cyo kugira umufasha mu buzima basi ahandi ingorane basi urazipfana wewe mugabo ahandi wubatse murazifashanya ukumva yuko hari abantu bari maradruwa mu rugo gashaka kuvyifatiraho nka generalité nagenda kwibutse yuko ingo ubona zimeze nabi ni nkeya paraporo y'ingo ubona zimeze neza kandi ingo zimeze neza ntizisiguruka ko ari ingo zitafise ingorane mugabo ni ingo zamenye gusimba ingorane no kuzijera alors rero agenda kumenyesha ukugira umugore biraryoshe ukugira umugabo biraryoshe biratomoye iterambere ririmo abantu babiri ririmo umugisha urenze biratomoye rero wa museribateri umediocriza urugo kubera utu experience waciyeko menya yuko tu tapes en dehors kandi inyigisho zawe ça ne fera que croupir toi-même kuko bagiye bazisoma hirya yeje bazorongorwa ukiri sœur usanga atana impact bagizeko ico nagira merezeko wa muntu ubona ikundi ingo zindi zimeze ukuntu bikagwa kutubaka ingorane si wewe ingorane sizijyango ingorane ni wewe parce que naname yanditse ku rugo rwawe ruzosa n'urwi wawe dushake tuwe turamahasa pame dushake tuwe turamahasa nitwubaka kumwe kuko nitwatwara n'umuntu umwe alors rero si tu veux la plénitude de ta vie aspire d'investir dans ta vie conjugale nico novuga mana y'ingabo umva nukongera ko bimwe nkunda kwiyongereza kw'ibintu nobanisha ibintu nobanisha umusosi mwabyumvise Beni je bakunzi bo kukayimufashe aho muri mu ma commentaire yanyu aho muzo muri muje kuri Instagram ya Pam Channel TV na he bose n'abafisi bibazo byumva bovuga turi kumwe na Beni ngahaje naramubona ubu rero yaje kuturamutsa rero wowe wese uri kwadukurikirana ukaba wanyuze n'inyigisho iyi nimero ni 76284 hanyuma commentaire uandike ico ushaka cyose kibazo nimba utinya kuvuga wandike kuri 76284 jewe rero nzoca ndamuzana kuri ico kibazo wumva ko twogira iminsi ahagaruke kandi akivuge nukuri je naramufashe vraiment ku bwanyu uwanezere wavyandike waryohewe agalikinge ugipartage n'abandi mugaba hanyene reka ndamushimire Beni merci surtout à vous ndagushimire cyane umaye seminaire oui merci cyane nibaza yuko ni vyiza parce que il faut que dufasha abantu buke namwe courage pour les émissions c'est un peu aider muri développement de la communauté hama nibaza yuko abantu babaza ibibazo nibashaka babibaza inbox kuri iyo numero hama tuzoshobora kubafasha mais aussi nibaza ko ni émission tuzoyipublier kuri page ya Twubake hanyuma dushobore gufasha abantu nibaza ko abantu ico twababwira nuko ni nkuko yamfashe muravyumva nanje nzomufata kugira tushobore kubigisha nibaza yuko bizodufasha naho nzoba naragiye tuzora bundi buryo tubikora umunishoke voilà mani bahezagire bakuzi bo kukayingira mwavyumvise ikintu cyose ari ngaha ku bwacu ndamushimire cyane kuba yashitse ngaha yaduteye agateka ndanababwire n'agaseke ngira yabibonye hari abantu bari behind the scene behind the scene barajyabaye alors naha dusoze ikiganiro cyo kukayi kwa ufise ico bamwe nakubwiye aho uzodusanga canka wandika naho ubutaha rero na ha vendredi mugumane natwe agahinda kari nyuma peace and love diaspora merci beaucoup murakoze cyane